mwigeze gutanga kuri televiziyo nigeze kubona ituma mbere izo nzu zijya ku mafaranga menshi mwarasiguye yuko ari kubera ibikoresho byo kubaka inzu bisigaye bizimvye kandi atama exoneration baba je ndibuka mu nama yahuje abarundi baba mu mahanga bari mwatumye umuntu mwebwe nyene ego umuntu aza kubabariza ikintu kijanye na exoneration kugira ngo kumbure n'izo nzu zishobore kugabanuka igiciro ico kibazo kigeze hehe you're right dari indege ishuye ideje wa A.D.B raba inzu zubatse nta bakozi bariyo nta maintenance zibaje sivyo haraheze imyaka wanashaka ndiko ndarondera yo exoneration ayinyima kandi gico nariko ndavuga yari mu nzira yo kuvuga ati fumu mu audience basi tubonane ndagusigurire kuko the way it works jewe nta mafaranga afise yo kubaka amazu jewe ngira service iyo service mbwira mu diaspora nkamukonvenka ati zana 35% y'inzu y'imiliyoni majana 8 yazana 35% ayasigaye nkaca ndamujana muri banke ya A.D.B canke KCB bakaca mugira dossier yo kumuha 65%. Muyandi majambo jende umukozi niyo exoneration ariko ndasaba sijenda ndayisabira baba diaspora urabyo bariko baragira yo engagement kubera iki ari jewe bariko barakurikira ni nkuko twokwibaza ati isoko rya Bujumbura none bijya bihera n'ivyanje cyangwa n'ivya sico gituma ndiko ndabwira abantu twegeranye mahera rero muri ico gihe kuri ivyo nkavuga ati byarambabaje cyane kuburyo umuntu avuga ngo ibintu bimeze uko kandi atari ko bimeze kandi urumva nagiye ndabisaba nagiye nda pleading ati basi twicarane utahure kuko twe turaba developer ntituraba investisseur nka UBAKA Nation Group saba investisseur n'aba developer which means nawe uno munsi ubyutse uravuga ati batume mu nyubakire no tuca tuvuga ati byo bihera nitwe tubifise cyane niwe uyaduha iyo umuntu ariko aravuga ngo ama project nkaya ntatanga akazi fata iyi Lake View Paradise Estate sivyo tuce dufata imyaka irenga novuga ati umwaka n'igice turiko turakoresha abantu 1000 ku munsi ibindi bintu bitanga akazi kurusha ivyo nibihe ucufata ya project yaraheze imiryango ijana irimo ngaho abakozi koresha sabarundi uravyumva maintenance abaza gukora amatara abaza gukubura abaza kugira iki sabarundi ivyo byose rero abantu bareke kuca baza barazana ibintu by'imitego reka nkubwire ikindi kintu cyantangaje wanashaka maze kumva uwo mudeje yishurije ndibuka mu nama ya diaspora twari kumwe uravyumva muri iyo nama ya diaspora umukuru w'igihugu inyishu yasubije kuri ibi twari kumwe n'uwo mudeje which means je nabivuze n'imbere y'umukuru w'igihugu hanyuma umukuru w'igihugu nyene avuga ati jewe ati sintahura reka nkoreshe logique yanje muri budgetary y'igihugu ntitwigeze duplanifya ko hari mu diaspora ari muri Amerika azoterura za miliyoni majana 8 ngo aze kubaka inzi Burundi sivyo hanyuma uwo mu diaspora somehow je nka FABLICE ndamuconvince cyangwa arumvise ibyo nkora araje arafashe za miliyoni majana 8 ziwe arazizanye Burundi ko investisa ariko akarusho kamwe gusa kiyo exoneration arakabuze urumva transfer ya titre itagira iza kuba exonerated ariko ugasanga nako kantu urumva nkako kabaye na wa mu diaspora ari muri South Korea aravuga ati narabonye ko igihugu kinyitaho rero urumva vraiment ndi touched about mugabo sabiki gonga umurongozi wa A.D.B ntiyibaze yuko it's a personal matter oya je ndiko ndabivuga nkuko uwo ari we wese niyo hoje mwene wacu gutwara A.D.B bikagenda uko no mugize kuri kuko ni systeme irifo yuko dutandukanya abantu na systeme ya operation y'igihugu. FABLICE tugushimire cyane. Ndabashimiye gose.